Sawa. Okay. Iyi metode imwe dukoresha mu ngoroka na cyane cyane iyo turi mu bwato. Igo. Ini entre yo mu mazi, twashaka kato gatoyi kuri ndashaka gisima. Igikorwa cyo kurondera no gutabara abagiriye isanganya mu biyaga ni igikorwa kitoroshe ariko kigiye gutezwa imbere mu byo ishiramwe rijewe gutwara abantu n'ibintu mu mazi, gutunganya ibivuko n'amabarabara y'indarayi rijejwe harimwo umutekano mu biyaga, ari nako guca bashiraho inyigisho z'uko hofashwa abagiriye ingorane mu mazi. Uwo munsi abize kwibira bari baramutse bavyerekana mu byo gishinzwe harimo umutekano w'uruja n'uruza mu biyaga duhereye mu kiyaga ca Tanganyika. Ubwo ruja n'uruza rero ruraba muraruzi, hariho ubwato butwara ibidandazwa, hariho ubutwato butwara abantu, hariho aboga bariko barinezereza, hariho abatwara burya bwato bwa tourisme, hariho n'abarovyi. Abo bose barakeneye umutekano igihe habaye isanganya, barakeneye gufashwa. Ikigo rero mu byo kijejwe harimo umutekano no gufasha abagize amasanganya kubarokora, nico bita recherche et sauvetage. Ivyo rero biri mu byo tujejwe kugira ngo rero tuzoshobore kubikora bigume mu mpapuro. Twaciye rero twigira inama yo kwigisha abakozi bacu bakibishoboye bakiri bato kurokora ubuzima bw'abantu mu mazi. Ni iki gikorwa rero mubona twari tuje kubereka. Icyo gikorwa twarabikoze turabigisha, duheje kubigisha baramenya, dushaka kubyereka abarundi n'amakungu kugira ngo nejo bundi hagize ikibazo umwe cyangwa undi agira mu kiyaga cya Tanganyika amenye ahatabaza, amenye ko hari abantu bariho, ikigo kiriho gishobora kubakingira ubuzima. Kwibira mu mazi kubw'ubutabazi bisaba ivyigwa bikomeye kuko kubikora bishobora guhitana n'ubuzima. N'umwuga novuga utoroshe cyane kubera yuko imbere yo gutangura byose tegeza kumenya amagara y'umuntu ukuntu yifashe. Tegeza kumenya umuntu ukuntu amagara yiwe ameze, ko atangwara afise, ariho ingwara umuntu agenda gukoresha gishika nko mu 15 ukaraba neza ko ameze neza. Hama ico giheze hariho teori. Turabanza tukiga teori neza kubera yuko aha harimo intervention ya physique na chimie meme na mathématique. Kubera yuko nk'iyi air mubona dukoresha hariho abantu benshi baze yuko ko ari oxygène, ariko c'est pas de l'oxygène, si oxygène pire. Ico bita air comprimé ibirimo azote, oxygène na nitrate. Ivyo biheze umaze guheza teori ni nyinshi cyane. Mwabonye twinjiye kujya kuntu twavuye muri bato dukoroka, nk'ijya bayita bascule arrière. Ukuvuga uri mu mazi ntushobora gukoroka uko ushaka kose. Hajya nk'iyo bihenda ariko bita amapadoje canka gakoroka ukundi kuntu, kijya gicuku cyambaye hari gihe gice gikubita ngaha kigaca kikuvuna umugongo. Turigamo rero technique nyinshi za plongée sous-marine. Ivyo rero biheze turaja muri piscine. Tugiye muri piscine no tugira ama pratique menshi. Tukabanza d'abord umuntu tukamukuramo ubwoba bwo mu mazi, tukamwereka uko ndakoresha bijya bikoresho birafise ubuhinga bwo kubikoresha ku buryo wihenze na gatoyi ushobora kugira ikibazo. Kuvuga rero bamaze kumenyera byose turaja rero mu mazi, amara tugaca twiga, tukiga ukuntu bigenza mu mazi, tukiga ukuntu amaco bita planification de plongée. Ugategura ava yuko mugenda, ico mugiyemwe, ico mugiye gukora, ico mukora, umwanya mumarayo, oxygene mutwaye ukwingana, n'ukuntu muja kuyikoresha, n'umwanya muvirayo, na okazo hashobora kubaho ikibazo. Kubera mu kintu ca mbere tugira turagira ico bita planification de plongée et gestion de risque. Kuko de risque ntishobora kubura, byashobora kuba mutugorane, ariko ibyo byose murabitegura hama mukagenda mugakora ibikenewe byose, muhejeje mukagaruka mugatanga raporo y'ivyo mwakoze uko bimeze.
bivanye nuko ico gisata ari gishasha mu Burundi ibikoresho biracari bike ariko bikazobandanya birondekwa kugira ico gikorwa gitezwe imbere. Ibikoresho ntibirakwira ariko muri no minsi twarakoze ibishoboka bikenyi turashobora kubironka. Ivyo ndafise navyo hagize icokenerwa turashobora kuba turafashanya n'abajeje umutekano basanzwe bakora kino gikorwa, ariko ubwacu turiko turabirondera kandi turizigira neza ko tuzobironka. Muri ivyo si ivyo gusa, ari no mu ntumbero yo kwitegurira ibikorwa biriko birarangurirwa kuri poro, aho mu minsi mikeyi tuzoronswa ubwato bujejwe gukinga impanuka mu mazi no gukurikirana umutekano w'abariko barakoresha ikiyaga. Ubwo bwato twobukoresha tudafise abaplongeur, nico gituma twaciye turavyitegurira. Duherutse no gusaba ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta kugira ngo buturonse uruhusha rwo gushobora kurondera abandi bakozi bashasha b'imiyabaga boza kwigishwa kugira ngo abazoshobora gukiza ubuzima bw'abantu bagira isanganya amazi babe benshi. Kandi ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwaraduhaye ubwo ruhusha, tunabakengurukiye cyane. Kuva ishiramwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu mazi gutunganya ibivuko n'amabarabara y'indarayi rigiyeho, bibaye ubwa mbere ritunganije ibikorwa nk'ibi.